turi ku bintu bigezweho uyu munsi urabona The Ben yaraje ariko wewe ntago tugeze tukubona na media yawe byagenze gute ni muzosubira kumbona mu bintu nkabijya kubera iki nyene je ni muzosubira kandi kumbona muri bijya kuko je ndamaze kubona yuko ntarakomera muri industry sindakomera bahamagarara bakomeye jere ni naba ntarakomera nk'iruku ndibaza sinzogaragara muri ivyo ariko ninakomera ngira niho bazompa agaciro ko bijya bintu n'ibintu vy'amafaranga je rero nzogaragara mu bintu vy'amafaranga apana mu bintu vya bambone ariko batumiye ama media yose nta content we uwashaka bujya butumire na je ndiko ndategura anniversaire sintumira simpostinga gusa ngo ndatumiye ndanavuga inbox ati bro ndagutumiye ko umuntu amaze kugohenera ijya mbere akagohenera ijya kabiri bamaze kuyakorera kenshi kuva kuri bantuze ba Brice Melody kuva kuri ba Kenisol kuva kuri bose abanyarwanda bose baje mu Burundi vyagenze uko nyene na rumuntu wese igiheruka ino niko babagize Konde boy igihe rorira mwakira niko vyagenze urumva bamaze kuyakorera kenshi kandi baba ariko babereka yuko batarakura rero umuntu akweretse yuko utarakura rindira rero umanze ukure kugira abone ati wakuze ubu yose ukana umuntu w'umupapuza n'inzoga ukamuhifana platform yawe wibasira umuririmbyi Big Fizzo ukamuponda jewe yes uheruka ko na post yanje mvuga Fizzo ryari umota ariko ararundirwa n'amakonvocation uzomenye ko ari mu bikogo uzomenye ko ari karakora kweri je nubwo no posting ibirato vyanje ibirato nambaye nkabipostinga biraronka like tuvuga kwanje rero utandukanye nizo zindi mbuga amva rero ko izina waramaze kuryubaka waramaze no gukora ndakubwiye ko izina namaze kuryubaka sivyo kuko sinzu inzu niyo wubaka ugaheza ati twinjira inzu yahejeje kweri ariko ivyo navyo uri kurazana ntibihera n'abaririwe ni baracakora amabezi baracakeneye kuvugwa kandi twabamenye kuva tukiri abana ba Snoop Dogg baracakora ubuhimbiri urumva ivyo rero uvuze ntibihera nubwo usaza ugumukorako urumva rero jewe urubuga rwanje abantu bakwiye kurutahura ni ensemble n'ugwabene gihugu ndapostinga ivyo kujya ndapostinga abasani ndapostinga abana banje ndapostinga amazu ndapostinga amabuye ndakora ubu promoter bro vyose turavuze ngo mu gisagara ngo abantu bo mu gisagara ngo abanyagisagara ngo barapanze yes niko yavuze nka bose barapanze je ndi umunyagisagara simpanze kanyamuji ndi karorero keza ku banyagisagara kweri abanyagisagara ngo ntibakora je ndakora mfa kuba babeshera abanyagisagara barabeshera ariko kandi abasuma abiba benshi bava ruguru abakozi bo mu nzu benshi bana abanyakayanza abantu bakunda inoti cyane n'abanyamwaro urumva yuko byinshi bigaruka ku banyaruguru abanyagisagara rero n'abatoto town baringa kandi barakora gusa nuko umutumwa atemegwa iwabo abaruguru bava ruguru bazi Bujumbura gukora akazi kose baragakora ariko abanyagisagara rubuzi batokora nta munyagisagara ukora ikiboyi oya umunyagisagara fuma akora ikiboyi hanze y'igihugu niyo mpamvu ababigeme bacu bava bakaja muri Omani gukora ikiyaya ariko ngaha nubwo muhemba miliyoni nta kiyaya yokora no mu Burundi jewe nzoja kwibwa cy'indege mfise inkoni umumenyesha makuru nzosangayo nzobaza ati we wahawa ngaha ucuzitura atayanyeretse nzomukubita kuko nta menyesha makuru numwe ngaha nsumvye nguvu kabisa nzoba kubita ubashishure bose Yes bakunzi ba PITV mumeze gute ndi Moses Angelo nkuko twama tubakorera turabazanya biganiro vyiza impano z'ugwaruka abakomedi abaririmbyi yes rero nkuko mwama mudukurikira abari muri Amerika abari ku mugabane wa Buraya Asia ndetse no muri Afrika hano iwacu kabisa muri entertainment tukaba ibintu bimeze neza biryoshe bihimbaye mugatwenga mukumva yuko mumerewe neza yes rero nkuko mubibona turi kumwe n'umurasta ati woni rero Koreshumwanya Kanyamuji tujya show shawa vipi man safi bro uko sawa eze neza muto umeze gute nani
bon kabisa. yego Akajambo kamwe ku bakunzi ba PITV. meze neza one love peace and love. Yes rero nkuko turi kumwe n'uyu umusore ameze neza kabisa, muramubona benshi muramuzi Koresha Umwanya, akaba asanzwe anarongoye ikinyamakuru Koresha Umwanya media kabisa, kuri platforms ziwe arakora ibintu bimeze neza kandi biryoshe cyane. Twamubazaniye benshi baramuponda, benshi baravuga ibibazo byinshi, ibyayo bibazo byose mufise mukanya byose arabyishura. Uriteguye man? Ndi ready, niyo mpamvu naje kabisa. Yes rero kumbure rero Koresha Umwanya kanyamuji tujya show chawa. Amazina wayitiriye gute man? Ayo n'amazina nahawe. Yo kanyamuji ivyo nakora babibona yuko ari kanyamuji. Ibintu vy'ama surprise, chawa kuvuga ibintu, yani kwamamaza. Chawa n'umuntu yamamaza, umuntu ni nk'umu influencer, ni nk'umu promoter. Yes. Ya bintu nk'ivyo. Vuguta ibintu vyinshi nyene, ibintu nakora nyene ivyo vyatuma ayo mazina agaragara. Yes kabisa. Rero umaze kuvuga yuko wewe watanguye entertainment usanzwe uri umuntu akoresha ibiganiro abandi, ariko rero benshi ku ma platforms mu ma comment turabona yuko benshi baraguponda bakavuga ati Koresha Umwanya nubwo yatanguje media ariko ibinakora ni by'uburofa. Byo bivuga ku cyo? Ivy'uburofa bimeze gute? Obo ubivuga mbashaka kumenya aca nsigurira, bo je ndakunda umuntu icyo ukoze ikintu agize ikintu akivugako agisigure akidefend, ko umuntu wese akora ikintu afise n'ukungene ukidefanda, kuko ikintu cyose ukora uwo kwitwarira urafise ukungene wo gisigura. Rero uvuze ngo nakakora ibintu vy'uburofa, woco sigura ivyo bintu ngene ari vy'uburofa, ukaca umwereka n'inzira yo, ukaca umwereka ati kugira ukorero vyiza wokiruko, ariko akibuka neza yuko ivyo yo muhanura yoraba yuko bitobangamira abandi, ko we nimba vyamubangamiye hari ibintu bibangamira umwe byanezereje abantu igihombi. Urumva neza yuko umuntu atokwigura umuntu umwe kugira ababaza abantu igihombi. Ariko ama comment yo wamuyabona? Ama message ama commentaire yose ndasoma, ikintu cyose postinze peza gifatira umwanya nkasoma ama commentaire cyo bavuzeko. Yes rero kumbure rero kumbure uraza kutubwira kuri Koresha Umwanya media, kuko turamaze igihe tutayibona ku rubuga. Kumbure icyo kibazo twaza kukigarukako. Rero nka wewe ufise media, turi ku bintu bigezweho uyu munsi, urabona The Ben yaraje, ariko wewe ntabwo tugeze tukubona na media yawe, byagenze gute? Ni muzosubira kumbona mu bintu nkabijya. Kubera iki? Nyene je ni muzosubira kandi kumbona muri bijya, kuko je ndamaze kubona yuko ntarakomera muri industry, sindakomera. Bahamagarara bakomeye, jere ni naba ntarakomera nk'iruko, ndibaza sinzogaragara muri ivyo, ariko ninakomera ngira niho bazompa agaciro, ko bijya bintu n'ibintu vy'amafaranga. Je rero nzogaragara mu bintu vy'amafaranga, apana mu bintu vya bambone. Ariko batumiye ama media yose nta content we washaka bujya butumire na je ndiko nategura anniversaire, sintumira simpostinga gusa ngo ndatumiye, ndanavuga inbox ati bro ndagutumiye, bro ndagutumiye, ndabivuga inbox ndavyitaho nkabivuga. Rero ibintu nkabijya si ibintu vyo gupublier ngo tous les médias sont invités. Oya bijya sinka si bijya. Oya ntibigenda uko umuntu uramuhamagara ukamwicarika mukavugana igiciro cyo, ko je n'ibintu vy'amahera, promo n'amahera atari uko ufuma wicara ngaho ugatera inkuru abantu ukabipostinga, nico kimwe. Ababipostinze nabonye views baronse nkeye cyane, urumva nico kimwe, ntawe byabitandukanye no kwicara hajya fuma araba nk'umuntu ariko arengana ati bite umeze neza, cyangwa akora ama prank akigiye. Bijya n'ibintu vyo gusuzugura gusa media, gusuzugura, kuko ababitegura bonyene babazi yuko abiri ibintu vy'amafaranga, abazi neza ko abantu basaba amahera, none mwe mutayabasavye boya bengingira kabisa. Ariko benshi rero baranaponze aba journaliste bakorera kuri online n'abajinga. Nawe niko vyemeza? Twarabivuze kenshi dusha kubaze cameraman wa. None ikibazo kiri hega Koresha Umwanya? Kibazo kiri kubaba bapeti nyene badatahura ivyo bakwiye gukora, kuko umuntu amaze kugohenera ijya mbere akagohenera ijya kabiri, bamaze kuyakorera kenshi, kuva kuri bantuze ba Brice Melody, kuva kuri ba Kenisol, kuva kuri bose abanyarwanda bose baje mu Burundi vyagenze uko nyene. Na rumuntu wese igiheruka ino niko babagize Konde boy igihe rorira mwakira niko vyagenze. Urumva
bamaze ko yakorera kenshi kandi baba ariko babereka yuko batarakura. Rero umuntu akweretse yuko utarakura, rindira rero umanze ukure kugira abone ati wakuze. Ubu yose ukana umuntu w'umupapuza n'inzoga ukamuhifana. Ya none uvuze yuko ngurindire kuzokura, wibaza kuzokura ryari? Komeza urubuga rwa ukure, urakura rega gukura ntibisaba imyaka myinshi. Kora ibintu nyene bituma urubuga rukura rugashuha. Kugira nawe baguha invitation yawe. Bavuga ati bro ijya media irakomeye. Ama media yo mu Burundi menshi aracari hasi cyane. Aracari hasi cyane. Urumva creativity ni nkeyi. Ni nkeyi. Bro ibintu bikomeye, ukoze ibintu bikomeye urakurikiranwa, urarondegwa. Kabisa. Ukazona umupromoter ariko ararondegwa n'amakonvocation. Uzomenye ko ari mu bikorwa. Uzomenye ko ari karakora. Kweli. Yeah. Yes. Kumbure rero ni byinshi uri buze kutubwira. Tumaze iminsi tubona kuri platform yawe wibasira umuririmbyi Big FIZZO ukamuponda. Jewe? Yes. Uheruka kubona post yanje mvuga Fizzo ryari? Yes, muri iminsi heze nyene baravuga yuko wowe wanagiye no kumukamera umufata video ngo bitari mu mategeko. Ivyo biri hamaze iminsi. Yes, ariko rero nubwo bimaze iminsi umuntu arabigarukako. Wavuze ngo maze iminsi ngo ndiko ndavuga ngo muririmbe. Uyo muririmbyi umbwiye ntaje simerutse kumuvuga. Ariko waramuvuze umustare. Urumva n'umustare ndamuvuze ndonka like. Rero je nararetse kumuvuga mborizo like. Kweli? Yeah. Yes, kuri kaka video berekanye yaborewe byari bimeze gute? Naka video na post nze niho akabonye. Benshi bavuze yuko bijya ngo utari kubikora kugira ngo nikumara amazi umustar. Je nabikoze kujya kwera mbona nabikora kujya. Sivyo? Rero wewe ni nk'ababandi bavuga ngo nkora ibintu by'uburofu. Wowe ufashe yuko je ntari kubipostinga fresh ni point of view yawe. Kumbe rero haro nunda afise point of view. Mbe uraza abantu bankomeye amashi. Ingene bangana. Bati ahubwo uri intwari. Uri umumesha. Uraza ingene bangana. Uri kanyamuji. Wewe nawe nabandi petetre mwabonye ko nagize fo. Yes, je nanje rero sindi imana sinjohera wewe njohere nanaka njohere nanaka. Njohera abakeneye kuryoherwa. Kumbure niho benshi bavuga ati mu commentaire bagatanga ibintu biri negative ati koresha umwanya arasarisha aramaramaza abantu b'igihugu. Point of view yawe yo. Bagira ama commentaire ngo koresha aramaramaza abantu b'igihugu none je nduwigiki. Nduwijuru. Ntanje nduwigihugu. Umva rero wewe kumbere benshi bavuga ati washatse kwironkera gusa ama views kubera yuko ari umustar akomeye. Naranabifuse ayo ma views nzoyabure. Bro je urubuga rwanje ntirwubakiye ku muntu umwe gusa. Kweli. Je nubwo no posting ibirato vyanje ibirato nambaye. Nkabipostinga biraronka like. Je urubuga rwanje rero rutandukanye n'izo zindi mbuga. Umva rero ko izina waramaze kuryubaka waramaze no gukora. Sindakubwiye ko izina namaze kuryubaka. Sivyo kuko sinzu. Inzu niyo wubaka ugaheza ati twinjira inzu yahejeje. Ariko ivyo navyo uri kurazana ntibihera. Nabaririwe ni baracakora amabezi. Baracakeneye kuvugwa. Kandi twabamenye kuva tukiri abana. Ba Snoop Dogg baracakora ubuhimbiri. Urumva ivyo rero uvuze ntibihera. Nubwo usaza ugumukorako. Urumva. Rero jewe urubuga rwanje abantu bakwiye kurutahura. Ni ensemble n'ugwabene gihugu. Ndapostinga ibyo kujya, ndapostinga abasani, ndapostinga abana banje, ndapostinga amazu, ndapostinga amabuye, ndakora ubu promoter. Bro, vyose urubuga rwanje no. Yes. Kumbe rero umaze kutubwira urubuga rwawe ukuntu rumeze. Yeah. Warutanguje ufise iyi ntumbero. Urubuga rwanje. Ese urubuga n'urubuga erga intumbero y'urubuga nima kurushira ko ibintu kutarushira ko ama post ubwo ntigwitwa urubuga urumva je narukeye kugira nze ndarupostinga ko ngira ijambo ngira aho mvugira kuko abantu benshi kugira bavuge barariha je naje kugira mvuge sindiha ndafisa aho mvugira. Yes kabisa. Ariko rero muri iyi minsi turabona ko KORESHUMWANYA media ntirikirakora. Byifashe gute? Ntayo no kwitarikira mwe muri ko murakora ni mukora. Hari kibazo? None kumbere wewe wavuze ati ni kugira ngo uronka uvugira. Ariko uyu munsi mbe bujya KORESHUMWANYA media ni iki?
wewe uzi ko ari iki harimo ijambo media ubwo rubuga rero koresha umwanya uzi ko ari iki ni media nyene uzi ko ari media none kuba ari media ubazi iki kandi uzi ko ari media ariko ibikorwa navyo ibikorwa none ibikorwa ushaka ukeneye ibikorwa yes tubibone urinde muri koresha umwanya media jewe gende mumenyesha bako ndakubaza nyene muri apana muri koresha umwanya media apana iyi ni bari PI yes iyo rero ni byanyu koresha nimburi CEO wakoresha umwanya media nimburi manager wakoresha umwanya media nimburi mu membre wakoresha umwanya media saba ibikorwa ariko uzi ko atana kimuri kuri koresha umwanya media ariko turabiraba ku mbuga ibihakorerwa none wewe bihakorerwa bikwinjiriza iki oya no ku buryo basha bati no ikoresha umwanya ko tuko turamubona byagenze gute byapfiriye hehe twatuntu dushashe gihora tuzanira ko turatubona abo bo babikenera byabinjiriza iki yes kuko bavuze ati wewe media iri hari kugira ngo inezereze ikintu cyose uragipostinga kandi benshi ngo bakomeye amashi ku bintu byose ukora iyo batari ko barabibona none wiyumvira ko atakintu kiba giko none batari ko none kera bro none abantu bose bakwiye gukoresha social media oya si bose none babonye ntariko ndarukoresha barabibona ati ntari kararukoresha ndiko gira amamega yo gushira ku ibiganiro nta uma déplacement kuja kurondera ibiganiro nta uzu kungene ndondera ibiganiro rero niyo mpamvu barindira ivyo nkoze kuko ni kenshi natumire mbe nk'ubu udufate ya ukungene umuntu abarika akoresha urubuga niko aronka ababone n'amaviews ukungene udepansa ama déplacement ukungene mu depansa kugira kamera yagize ikibazo micro yagize amapire biki nibiki niko mwinziza babone wapi none ni nguvu zanyu ibi rero ni nk'umuvyeyi ari kararera umwana ntabazi ko uyo mwana azoba igisuma ntabazi ko uyo mwana azoba umurozi ntabazi ko uyo mwana azoba umwana umuntu w'akamaro mu gihugu ku isi waramurera gusa kandi nta umutegeka ngo uyo mwana ngo utegezwa kumuhubuyi kumbure basi akajambo kamwe ku bantu barabibaza ivyo bibazo nta kajambo ndabahaye barindire ivyo uzoba babyakira uko geze deja no bandakabahaye nanjye nansa ati nta kajambo ndabahaye yes koresha umwanya kabisa kumbure urakoze cyane kubyo umaze kutubwira rero tugarutse rero ku kibazo uca anniversaire y'umwana wawe Bentura aravuga ati koresha umwanya yongeye ngo utere ubundi muntu urabivuga ko iki none Benturo numukobwa numukobwa niwe yatwaye inda bro Benturo avuze ngo mu gisagara ngo abantu bo mu gisagara ngo abanyagisagara ngo barapanze yes niko yavuze nka bose barapanze jendo umunyagisagara simpanze kanyamuji ndi karorero keza ku banyagisagara kweri abanyagisagara ngo ntibakora je ndakora mfa kuba babeshera abanyagisagara barabeshera ariko kandi abasuma abiba benshi bava ruguru abakozi bo mu nzu benshi bana abanyakayanza abantu bakunda inoti cyane n'abanyamwaro urumva yuko byinshi bigaruka ku banyaruguru abanyagisagara rero n'abatoto town baringa kandi barakora gusa nuko umutumwa atemegwa iwabo abaruguru bava ruguru bazi bujumbura gukora akazi kose baragakora ariko abanyagisagara rubuzi batokora nta munyagisagara ukora ikiboyi oya umunyagisagara fuma akora ikiboyi hanze y'igihugu niyo mpamvu ababigeme bacu bava bakaja muri Omani gukora ikiyaya ariko ngaha nubwo muhemba muri nta kiyaya yokora kwera ni mu rugo ni muhira urumva ni mwenyeji ni muhira urumva je nanje rende umunyagisagara ndakora ndafise parcelle n'inzu urumva abanyagisagara barabifise ko ikintu cyose mu kucemeranira bako karorero jewe ava kuvyo Benturo yavuze rero nukuri yarabeshe kuri ico cy'umwana ko abanyagisagara bapanze ske we n'umunyaruguru nuwo mu cibito cya Rugombo arapanze arafise inzu arapanze kumbi yavuga ati abantu ba ruguru turapanze kuko yitangiye ko karorero wewe narabe ngo naka ngo mubanye hajya ugiye kugira rusansuma urumva kwanza finalima kwanza abanyagisagara ni nabake cyane muri iki gihugu cacu
ni nabake gose kweli yeah kigisagara cyacuzemwe abakongomani abanyarwanda benshi. Yes, rero kuri icyo icavuga ati ngo cy'umwana wewe koresha umwanya azi ivyo sinzi yabikuye ko James abana mani James umugore n'abana nimba nateye inda umugore wanje urumva nta mahana arimo. Yes, rero uri kuri icyo kibazo nyene hari benshi bavuga ati koresha umwanya ngo bajya bana ngo sabi wiwe. Sabi wanje n'ubundi sabi wawe n'abandi none umva arabanje gute bajya waje ngo bajya bana bakoresha umwanya ngo sabi wiwe sawa bajya bana aba bana banje sabi wanje yego sabi wanje sabi wawe n'abandi don barafise sebase babo. Yes, rero iyo anniversaire y'umwana wawe bafate ngo gahera suto gahera suto niko namutazire suto ariko nyina yaravyanse n'abagenzi benshi baravyanse baranse iryo zina. Izina ryo ryavire niri yitwa ni gahera Uwiteka ani gahera kabisa. Kuki we nka se we washatse kuri mutazire iryo rya gahera suto none si numaze kuvuga ko ndise mba ndise ndamwita mazina cyane ariko ba gaposho bariho ba mateso bariho urumva bakabwa bariho none sutwa ryoyo risumba kabwa risumba gashindi ani freo ni ryari ani fenejo bande ba ejo itaki 12 wari wewe sa nazi none anniversaire ko ari chaque pour soi anniversaire ni nyene uraza jewe ndashaka kuguhereza ikinyobwa kimwe ariko umenye yuko ubuze gushigikira abana kabisa ntubuje gusesaguza se w'abana. Yes, rero benshi bavuga ati koresha umwanya turamubona ari mu bunure mu Kamenge ni promotion ariko aragira ubunure n'inyama mba ndiko ndafungura mba ndiko ndasakira nkuko ndabivuga nk'abandi ngene basakira uko nyene uwariye brochette no wariye ubunure baba bose abari inyama. Ni nk'uwariye umukeke no wariye ibiharage bose abari ndema mubiri kweli. Koresha umwanya tumia muda timekeeper mu gifaransa timekeeper. Yes, gori minyabaki icyongereza timekeeper. Yes, timekeeper koresha umwanya timekeeper. Yes, mu gifaransa nawe tubwira bro mu cyongereza ni use time. Yes, amasinonime arabaho amasinonime arabaho amasinonime ugatanguza ratere mu synonyme ya use time ni timekeeper. Timekeeper keeper ni gardien numwanya n'umugardien n'umunyeza tubwire basi mu gifaransa ninde koresha oya man ivyo ndenda kubwiye tabizi ntavyuzi je sinde mwigisha. Yes, rero akoresha umwanya kabisa turabona yuko ibibazo ni byinshi cyane umuntu yo kubaza kiganiro cyo bakirekire cyane. Yes, rero uri kuraraba kuri media wavuze byinshi ukuntu bamwe bifata nabi nuvati ngo barisimba ukuntu wewe nkakoresha umwanya ni igikico kuko kugira ngo ama media atera imbere no mu Burundi kandi amenye ico ari karakora. Bon chambe cyo je sindumwigisha sivyo ikindi naco umuntu wese abafise kungena bari karakora ariko nyakuburi kimuhanura niwe nyakuburi kimuhamba kabisa. We nutumviriza impanuro abantu bari kwaguhanura uzobura n'uguhamba uzopfa ntuzoronka n'uguhamba ariko nivyo ngo nimbwira apfa ntibura sebuja ngira bandanye bakora ivyo bashaka ariko bamenye yuko bariko baradusuzuguza kandi ko baradusubiza inyuma cyane kandi twari ku ntambwe ishimishije cyane. Kera ibintu vy'ama media online mu Burundi ntivyari bihari ariko vyatanguye vuba cyane nta myaka myinshi haciye. Rero nimba vyaraje abayene gihugu barabitahura abantu batangura kubishiramo imitahe nuko bakwiye no kubona nico bakwiye gukora ivyunguka gukora ibintu vyunguka. Uhamuga kuvuga c'indege bro kivuga c'indege haragoye kugenda nta moto yo gukura muhira no kivuga c'indege direct urumva urinda gufata bisi uje muri ville uva muri ville ufatiye amaramvya ucumanuka n'amaguru kuva nko ngaha bro ni kure hararuhisha hama kuja kwamamaza ibintu vya muntu yaje gukora business for free urumva cyo ni ibintu abamenyesha makuru banga mu Burundi bakwiye kumenya yuko badakwiye gukorerako ubu hakazogira umuntu azova hanze aje no mu Burundi jewe nzoja kwiga c'indege mfise inkoni umumenyesha makuru nzosangayo nzobaza ati we wahawa ngaha ucuzitura atayanyeretse nzomukubita kuko nta menyesha makuru numwe ngaha nsumvye nguvu kabisa nzoba kubita ubashishure bose
Yes, reka tugushimire cyane koresha umwanya kumbure twabaje byinshi ni byinshi wotubwira ariko tugushimira aka kanya waduhaye kugira ngo dusangize bimwe mu byiyumviro byawe nivyo bamwe bahora bakwibaza ko ugasanga sivyo ariko ni byiza ko wishikira kuntu kugira ngo atange umuco. Yes, reka tugushimire cyane tubaza ko n'ikindi gihe uzoduha kanya sivyo none gamana. Asante sana. Yes, niko abakozi ba PITV twari kumwe na koresha umwanya kabisa kanyamuji yakaduha ibyiyumviro byinshi cyane rero benshi mwahora mwibaza ibibazo byinshi kuri we ariko ndibaza ko mwaronse umuco. Rero dushimire na Marie Foden Pro yabashije kudufata amasanamu n'amajwi naho butaha bye bye.